ni kubera iki mudaha ikiganiro umuntu atari hiti. Ndibuka rero umujournaliste nasavye ikiganiro mbonye abandi basitare ko barinjira mbona abafani baje ari gikosi bambaye n'ibintu bisa na ba Beri n'abandi arabagirisha ikiganiro bati candaza ko umujournaliste burya naje nuze ndumukinyi wa filme samba ngo ndumukinyi wa filme ushaka kungirisha ikiganiro ngo anduveyo kwanza wewe anduveyo ngo ndabonye undi muntu ngira nakire mumbabarira ariko sikuvuga ngo niyemere ngo ndazi gukina ngo nuzi nje ndumukinyi wa filme wa mbere ntararonka gift kujya manumva abandi babaha ama gift ngo ukina neza biki sindaronka umuntu ngamira ngo Steve ngo tora gift ukina neza nundamutsa bite ni sawa warupfuwe ashuranshisha wenda kwanka urumva je kandi biranezera kandi nyene umukinyi wa mbere wa film nararonka umukobwa ambwira ngo je t'aime ndagukunda kwera ivyo namankina. Hello bakunzi ba Wagos TV mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umumwe wese aherereye nkuko bisanzwe mucumvijwe mucamenya ko ni Didi Dakim kuri micro ya mbere inyuma ya kamera turi kumwe na Crema Pro nko musanze mubimenyeye hama nkuko mubibona imbere ya kamera nabazaniye umuntu adasanzwe nabazaniye umutumire adasanzwe umuntu twamye duhiga kenshi cyane kugira ngo ushobore kwicara nawe cyangwa se kugira ngo ushobore guhura nawe bigusaba gufata ibifungo by'imyaka nk'itanu ariko no munsi abakunzi ba Wagos TV nashoboye kumubazanira nashoboye ko kumushikana mu maboko yanyu kugira ngo tugire icyo tumuganirije atwiganire ubuzima bwiwe ndetse n'ibyo asanzwe akora mu buzima busanzwe yeke tumwakire muri buno buryo turakwakiriye mu bwami bwa Wagos TV. Merci sana ama mumbabarire kweri ashe numva ko urandeze mu bafana nivyo ariko kuko ibikorwa ni byinshi hama kandi naco no kwiyunguruza ko byoroshe niyo mpamvu mutubabarire dushize ducerewe ariko ndibaza ko byose biza kuva ngabiheze n'umunezero tuva ari good. Okay Steve merci beaucoup turagushimiye ariko ngize nikoza kuba nshoboye kukuvuga ariko utarashobora kwidondora abakunze ba Wagos TV bifuza kumenya uwo muntu tuko turabona ninde asanzwe akora iki mu buzima busanzwe. Merci beaucoup. Amanitwa niyo nkuru Jean Robert Estime. Sanzwe ndumukinyi wa filme. Aba n'umunyakaranga. Ama narize. Ama ndasenga. Ama mazina rero naho na filme ni menshi. Haro West Boy, haro Rusutiye, haro na Rupfu, haro na Master Plan. Umvizo zose ni izina nawe muri filme ni nyinshi cyane gose. Ego na mazina y'ubuyiza ariko. Yeah. Okay, merci beaucoup West Boy. Urakoze kwidondora abakunze ba Wagos TV ariko uriyumva gute kuba wicaye mu bwami bwa Wagos TV? Niumva fresh kuko ni kintu nari nemeye kuko ndi umuntu wa mbere je nemereye umuhanga umuntu cyangwa nemereye ikintu umuntu promesse nduka ndayishikanye kuko nayishikanye birambabaza kuko akantu murana nkako numva mu buzima bwanje nako umuntu ambwira ati estime ngo asigaye agara kuvaho ngo yatanguye ibintu nk'ibyo asigaye agara turamubona tukamubura turamwandikira ngo nakwishura oya niyo mpamvu jewe unyandikiye abari kuri page yanje abari kuri Facebook Instagram hose unyandikiye ndakwishura unterefone ndakwitaba unsavye nimero ndaziguha ariko niko nyene hamwe mumbabarira igiye abafana umuherezo ugutwe gashajana n'umutwe wese ari umuntu usanga gwasavye nimero ugasanga nagiye kubwira ibintu byunguka ahubwo akwaza ibintu by'uburofu. Rero ikintu cyambe muri Wagos TV ndaryoye ko umuhango ndawushikanye ndavyifuza cyane gose ariko twabura umwe ko ibikorwa byinshi dufise mu misiri imbere muzova mubibona. Okay, merci beaucoup Est Boy ko twitaba kandi natwe tugushimira cyane n'abakunze ba Wagos TV tuvuga ngo vraiment Imana yitange mu vyawe nkuko nawe witanze mu vyacu uratwitaba. Amen. Okay, merci beaucoup. Hama Est Boy uraberewe vraiment kandi usane. Merci Sara kusinamba style iri neglige nyene. Gusa neza naho n'ubuntu bw'Imana. Allah. Okay, merci beaucoup. Est Boy yatanguye filme gani? Je filme nayitanguye kera. Ariko nanga kubivuga imbere y'abantu kuko nibave babona ngo uyu muntu ngo ni kutugarako. Je filme nayitanguye muri 2002 2003. Filme
ndibuka filme nakinye yitwa kuvyara ku rugero ndi umutaxi moto mfise abana 15 tuko turakira ibintu byo kugarama moto ngo nashike mu gisagara urumva ko ari kera yani uwo muntu yatubeshi twari club yitwa Lumière pour tous iyo club kugira ndaye tuyikore nakinye sketch mu rusengero ndi Yesu bambamba ku musaraba hanyuma rero bica birakomera umupadiri avuga ati nta kuntu kwegeranya ugwaruka mukazamura kintu dukino tuca turagira ivyo bintu birisha biraba imaze kuba niyo rero twaje dufonda iyo club bica tuvareka dukorera n'amafilme rero amasinema dukoreye rero iyo filme yitwa kuvyara ku rugero umukameramani twamuhaye abakameramani mwubahwe abakameramani kweri mwe muri abaescrosana umukameramani twakoranye bashiramo gwa rukaseti runini ya gwitafari urumva ko ari kera cyane kumbazanye kamera yapfuye tumubwira twereke kuri ekra avuga ati ngo nibikunda ngo ekra yarapfuye ngo rabira kuri agatoboro turabirigajya gutobora ukabona biriko birapasa ariko ni ko iraregistre twamuhaye amafaranga 80,000 urumva ko ari kera sana 80,000 kandi ya kera ari menshi rero turakina filme nizasohoka kuma umukameramani yazana kamera yapfuye agacabesha ngo vyahiriye mu mashini ngo vyafire mu mashini rero gendo gwanje gwarabandanyije turabandanya muri 2015 cyasora filme twa intango yo gusara intango yo gusara jana muri festival biranga kwipasa cyasora indi ya kabiri twa isibira niyo nace ndonga ko ubushimwe re butatu agashimwe ku acteur umuhungu azi gukina umurealizateur wa gatatu na film ifise image nziza wa Kameni Landry SB iwo mbere cyabona arabizi n'amafoto shakano yabarungikira fise ayo manuzenya yo muri festival hanyuma nariko dasaba kuja mu ihuriro burya nibakunda umuntu udafise impano muze baranyankira ariko amaze gukora muri festival nose ubwo bushimwe nace numva witwa Ngabo Amis manager w'ihuriro amamagara nashitse rero bagasore bari mu nduru bashaka kuva mu nuzenya mu ihuriro byandi bakwatera inuzeye mbisanga mani ndibuka ko nayikinyemo party ya kabiri nakindi umuasasi urumva rero karere yagitangura kuduguko ama Fanira Vina cyambye dukinane muri umufakazi Ribata shamamagara muri soro Sabas shamamagara mu buzima cyanera nduga refresh tukina ama love story nduga gushika ubu rero nkaba mfise team wanje twa 62 July kandi nkaba nkorera ibikorwa muri Burundi Film Academy ndi assistant director yeah. Okay, merci beaucoup. Boy niki kintu cyatumye mva muri Ihuriro TV? Ikintu cyatumye mva mu Ihuriro TV niko atabikorwa nabona bariko barakora kuko Mario yari filme ko yamenyekanye cyane gose ndavuga ko Mario yarandugije ko sino kubesha nta izindi filme ziko ziranduza ko Mario ngiye no filme abantu benshi batagukumenyerako rero Mario yagiye kononwa ningene bagenda barashwana ba manager n'abayandika abagira iki bagenda barashwana twebwe turabakungu twe twicisha bugufi umurongoza tubwiye ati nimuze mukore turaza gukora tudakoze nidukore kandi harakaruka mwana wa mama hahembwa bamwe abandi nani bahemba kandi twese dukora ubuzi bungana ariko ivyo byose yari amabanga twarinumira twavuga ati it's okay ajya ndakubwira kuri utarubaka izina yenda tangazwa n'umuntu agara atarubaka izina twe twarari ikintu cyitwa amabuye kugira ngo tugere ngaho ukabona umuntu akinye uduhiti tubiri nta nasirago yaciyemwo ngo je ngo ndumustar iyo twaraciye mu bintu birenze sana twaranafunzwe twarakubiswe twarashonje imvura tunyagiye ariko n'ubu turacasiragoringa duko ya okay merci beaucoup washoboye guhura gute na Soro Dohiro Soro twatangwe guhura mu umufakazi burya Fanira Vine yarambonye muri festival kuko muri festival je sinanzi ko nza kuronga ubushingo mu nganuko uwo munsi ndibuka muri festival ngine byari byagenze baragize ifilme zizoba nomine zizorengana barayishiramwe ariko je ndaraba mbona ibihangange bihari bya Beri badani bingozi ba Fanira Vine bari bati bari nganda bati kweri ibi bihangange ndabirengana kweri ndakauka ndavuga ati kweri ibintu kweri no kwicara nibuka sinicaye muri bo nicaye nyuma aba journaliste nabwo mumbabarire kwenda bavuge ko navuze bakameramana ugeze kwa journaliste ntawo ni kubera iki mudayi kiganiro umuntu atari hit ndibuka rero umujournaliste nasavye ikiganiro mbonye abandi bastare ko arinjira mbona abafani baje ari gikosi bambaye n'ibintu bisa na ba Beri nabandi arabagirisha ikiganiro bati cyandaza kuri umujournaliste
burya naje ndi umustar nuze ndi umukinyi wa filme samba ngo ndi umustar ndi umukinyi wa filme woshaka kungirisha ikiganiro ngo wanze uveho kwanza wewe wanze uveho ngo ndabonye undi muntu ngira nakire ndaramenyera sunitse ndavuga ati kwera imana mfashe akanundi ndacakibuka karambabaje niyo mpamvu aba journaliste ndabakunda ariko ramabwe ni manuro koresha umuntu ari wese fasha umuntu ari wese kuko ejo usanga ujye umuntu ufashe nabi uzosanga uzuramusaba ikiganiro cyo musaba ibindi bintu mu nyuma birabandanya bamaze kubamagara agashimwe ka mbere niyo nkuru Jean Robert Estime umu acteur umuhungu yakinye neza agashimwe ka mbere niyo nkuru Jean Robert Estime filme ya mbere ifise image nziza niyo nkuru Jean Robert Estime umu realisateur wa gatatu zikurereza neza cyamura mu journaliste araje ngo none ngo cagena ngo ndakiguhe ndakiguhe nanje cyana mwereka kujya kwa Roki dori photo cyanda kunji koti kwanza bati nutubasha twagenda dushira mu ikoti kwanza tereka ndakwegera je ndakujye kwifyeri ariko jewe sinzi kugira iginyo kurindi naramuha ikiganiro turakorana sishimye kumuvuga izina ariko nagenda ahindure kandi ni byiza no kuri nivyo rero byace bituma rero fanico turamenyana tumaze kumenyana hama camamagara mu kazi ribatira cyabona ubwitonzi bwanje arabana je docteur wanje mfata umutipe kwere iyi ni erema yankundi ibintu bibiri je docteur n'ubwitonzi kujya ribatira ko umuntu yitonda asharamamagara cyo turahura mu mufakazi avateka tumwongera amarori umutipe arakinana neza umufakazi ko nayo kina rori imwe nkasha ndayiheba ariko abantu bacha barambandanya amarore mu nyuma ati no muri soro ngenda gukeneye cyazaba no muri soro turagumana gushika n'ubu rero ya Okay, merci beaucoup. Est boy nimba atari banga niyihe filime wakoze yakugize Est boy uwo uriwe uno munsi? Yewe baba we. Niko ari nyinshi. Ega kuba kizina nakano kagatafari ugenda urashirako. Sinzi yasenga ndakubwira yose. No nk'umuntu yabana nakinye Mario gusa. Ngaca magarika. Mwari kuba murandondera ngo munkoreshe igano cyangwa umuntu uzenya mumenye ubu. Aya mako mwaranyibagiye bisigura iki filme zose ngena nakina zose zituma zingira uwo ndiwe bisigura iki umunsi akazi kazohagarara ntahagarika Est boy zo arigiye ko turaza abastare benshi baje bamamara ariko swati barafatirwa n'ubuzi abandi barajanze barabiheba ariko ubu bazimye kandi bakabandira amakam back bikanga ya bisigura iki Est boy ni izina ebana uko nzoguma nkora zoguma rija mu mitima abantu bishika nzoja munsi y'ubutaka. Okay, merci beaucoup. Ngira ko mbaza kandi kabazi kameze kuno Est boy barumanitse wa filme canke barandika kagenda gusa kino. Jewe ndumu realisateur, ndumu acteur. Nivyo bintu nkunda cyane gose. Kwandika sindi foro kwe. Jewe ma filme ukama filme yanditse imeze neza ndashiramo utuntu tutubijya nyene. Ariko kurealiza kweri nivyo bintu vya mbere binjohera. Niyo mpamvu banyise no muri filme master plan. Ko ndiko ndarealiza plan A yanse, plan B bihari, plan B yanse, plan C bihari. Nta kintu tuja muri tournage ngo ukikirabuze ngo filme ngo tuyihagarike yabuziki. Reka tukoruke kaza nga biraryoshe. Niyo mpamvu rero tutakubita swata hama no gukina ni ibintu bibiri je nkora muri filme. Ako ubundi ko ndiga na cadrage nanje mbi nyuma y'umukameraman kujya abandi bari nyuma ya kamera. Ku buryo nina buri umukameraman nzoja ni kamere cadrage yeze cyaniga montage yeze ibyo ndabifise byo kwandika hoho nano kumva kuko kwandika byo ni story nutoko tuko twicaye nkango tugatera story umva ga story kare interest cyanda gatora gacanda ka developer tayari ngashangina film ugasangira ryoshe. Okay, Est boy merci beaucoup kutushura kubibazo byacu ko turakubaza ndetse n'abakunze ba August TV ndazi ko ibyo tuko turabaza ndetse nabo nyene benshi cyane bari bifuza kubimenya ariko ngira ko ndakubaza ikindi kibazo Est boy ntibigutera ubwoba iri ko ragenda mwibarabara ukumva nyene kumenga ufise ubwa bivanye na film ukina kubera ko filme nyinshi cyane ukina filme z'ubuhemu ukina kesh cyane uhemuka eske ntibigutera isoni kuzohavuza wisanga abantu bose bagutinya? Ega naravyemeye. Nije n'umukinyi wa mbere wa film. Mumbabarira ariko. Sikuvuga ngo niyemere ngo ndazi gukina ngo nuzi. Nije n'umukinyi wa film wa mbere. Nararonka gift. Kujya manumva abandi babaha ama gift ngukina neza biki. Sindaronka umuntu ngamira ngo sime ngo tora gift gukina neza.
nundamutsa bite ni sawa warupfuwe ashuranshisha wenda kwanka urumva je kandi biranezera kandi nyene umukinyi wa mbere wa film nararonka umukobwa ambwira ngo je t'aime ndagukunda kubera ivyo namankina nuwo ndraga mumbabare ndi umuntu ndadraga nuwo ndraga ambwira ati wowe rupfu aya utanyishe urampemukira niyo mpamvu rero yego birimo ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Ingaruka mbi birimo ko abantu bantinya icyo ubwira umuntu wese icyo usaba umuntu kuko abandi nigwa ndumva ngo baronka abakobwa ba diaspora bakaronka abantu babakunda babaha amagifti bakaronka bakeko je sindaronka n'umbwira ngo ndagukunda sindaronka n'umbwira ngo estime utora gifti ngo ngurangire ivyo kina bose nibitutsi nibiki ariko nivyo nemeye kandi ubu ndacarushirizaho ahubwo gusa ariko bambanira mbashaka yuko ngi umuntu amenyo nkakuraho umushishito mubona hamwe kujyo muntinya isigura iki rero it's okay je ndabikunda hanyuma ingaruka nziza nuko ndakuravye gusa n'igitsuru ushaka kundenganya ucu ntinya uca wiruka niyo ngaruka nziza uno musi mukomva yari yase kungarura desa cyana murabye igitsure gusa ngo ndagufitiye desa wewe ati none kandi nani nguvu rifitiye yo nkubita ariko gusiga itsure gusa nimba yobanzi muri filme sinzi ese mbona yangaruye kwe ST Boy niki kintu muri uno mwanya uri kurakora kizotuma urema ba ST Boy mu gihugu cy'u Burundi? Je ndafise umugwi witwa 62 July abifuza bose kuza muri filme gukina nibazi kuko twigisha je d'acteur gusa nta bintu ngo vyo kwandika ngo twigisha nta bintu vyo gukamera twigisha nta bintu vyo ku monta twigisha je d'acteur gusa shaka ko umukinyi mwiza ingo muri 62 July umukinyi mwiza nawe akorwa niki n'ama repetition niyo mpamvu filme zo mu Burundi shaka ndabwiza ukuri ndabisubiyemo niyo mpamvu filme zo Burundi bizodugora gutera imbere Cristiano Ronaldo afise match aragira itize umuririmbyi afise concert aragira ama repetition why wowe umukinyi wa filme uzi kuza gukina filme bakubwiye na filme uce wiryamira ngo umustar uza kuvya kuja imbere ya kamera no mpamvu ata development ihari je namandabwiye ati nta muntu muri industry ya filme nta muntu aba mu ngongo na ahejeje guma wiga kuko naje ndiko ndakosha repetition abandi bantu bandiko ndiga ngine nkina ndaraba filme umuntu nkaraba umuntu yicuku arabuku iyo ashavuye atera ubwoba abantu atambuka uku ameze uku yambara uku urumva niyo mpamvu nca ndavyiga nkaca ndabizana so ati ntari kumwe n'abandi bantu wo muri 62 July nigisha nje nkakinamwo ca nigira mu cyumba nkakora ama repetition nije nyene ariko shaka guhandura abakinyi ba filme bene data bene wacu dukorana umuga umwe nta yindi success nta yindi 6 hari yo gukina neza no bagakoma amashi atari ama repetition benshi bava mu bubare bashikira muri tournage benshi bava bashikira muri tournage bava gukora ivyo bakora shikira muri tournage banza ugira ama entraînement niyo mpamvu je mpamagaye muri filme yawe ndakubwira ati nzoki niki ukabimbwira kirikare ngabatima indwi zibiri kacagenda gutraining kuko ugize entraînement yiwawe ukacuvanga n'ivyo director aza kuguhereza ni one take nibasubiramwe ni one take nimbuza kurira bura traininga emotion yo kurira nzorira uku ijwi ryo kurira nuku nzomera uku nuku ivyo vyishe filme mu Burundi rero buya turiyemera nivyo nawe ukina filme zibiri ukacuba umustar bakwanditse muri commentaire ngo ndazi gukina ukacuzura ryama uvyo kuja kuri set nibibaho n'abajetri bagira baje kunuzenya muri filme banza kugira ikintu cyo choreography entraînement bakitegura kugira ngo ibintu bigende neza bisaba kugira ngo umuntu ashobore kwinjira muri yo ntuze yawe team ya 62 July twe wandika ikete nakabasha nyine ucemo k'amafaranga make amadukora ama repetition chaque dimanche 15 ahantu bita muri Taba mu Gasenyi ufata bisi ya Gisandema gacurukira kujya Rujant kucongera muri Taba tubona ka etage ni mu ishuri nyene yego entraînement tomato chaque dimanche ntaje abarundi umuntu aca bawokipa ariko twe gusana entraînement gukina gusa yo gukina nta kindi Okay, merci beaucoup ST Boy. Ntagiye birashika ukanka gukora na filme n'abantu bivanye n'ukuntu baba bashoboye bivanye n'abantu baba bakurondeye uburyo baba bametse. Jewe singara nimbyina nakubwiye singara ariko twumvikanye ibintu
twumvikanye ibintu ukabikurikiza turakorana iyo film tutabyumvikanye naho ndahagarika nukomeze nta muntu umwe ndankira guko dukina na film naho bishaka bose bazi ariko turicara tunafanya mkataba turicara akubwira ati nkeneye ibi nkeneye ibi nkeneye ibi nkeneye ibi urampibi 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 urabima sawa film yawe imeze gute uku nuku okay cyangenda tutavyumvikanye naho beshe toma dufare mu gutumvikana kuko ndakwegiza ibintu bituma izina ryanje ridakoroka nawe ibintu vyawe bikaza ari best urabona nk'ubu filme twakiniye igitego yitwa Violence ya Sisi yanagize na Nasimo Fisesi niko mwabibonye ubugeze ni filme wenye narakoma n'amashaka bati zarabona ga filme nkora mu misi mike kakakwiza 20k 25k navati namubwiye ati ntubuntu bw'Imana no gukurikiza ivyo nakubwiye kandi nije nayikinyemwo nka acteur principal nange kandi ayidirecting byera binyemereye yeah. Okay, merci beaucoup Est Boy. Fise akabazo kanyuma dusa naho ariko dusosereza ko ikiganiro cyacu. Ntangorane ushakumbaze nibindi ntangorane. Oya bivanye nivyo wana kamera maresha karambaza ntangorane ko menga ndabona afite ibibazo byinshi. Uzo bivanye basi nivyo tuba tugomba kujyamo ibindi. Ariko dufata nka ari kibazo dusa n'abasoze ikiganiro. Est Boy je ndikunda kubona amakuru aguma aca ku marezo sociaux narabonye inkuru ivuga kuno reka ndayigusomere filme ndundi iraguhaye amashugwe ukwiriye kuko uri intwari nta filme nimwe uno musore akinamwo ngo ibonekemwo akanenge uyu musore muri filme zose zo kwansoro aritwara neza cyane abamwemera munyandikiye muri commentaire ijambo Est Boy kino kintu ukivuze ko iki nka wewe nka Est Boy je icyo novuga ibiye nakubwiye burya abajije ba mbere n'abafana burya umuntu urinze umwemeza utanze kuza kwiyerekana ngo yavyanditse sinyira bimubwiye ngo avyandike nanje byarantunguye ndabibonye nayo kuse sindi cyo ndibika nace ndayipublia nuzeye yabarije nayimubwiye nayo ko ari bisanzwe ariko ko ari we yabyibwiye byatumye na jewe vuga ati kweri baranyumvira ko ibi bintu ariko je keshi sinkunda commentaire positif nkunda negatif kuko negatif nico zituma umuntu yirimbura burya umuntu akubwiye ati man ya usa nabi kweri raba manu zuzuri brosa kweri urumva akubwiye yuko twebwe barundi twumva ngo aradusuzuguye oya aragukebuye kwita umuswaki gura umuswako kubite ejo uzosanga amenyo yawe asa neza ariko umva ngo arambabaje ngo ambwiye nabi ngo ambwiye no niyo mpamvu je mbwiye ati filme yawe irabishe ariko ntumbwiye ngo irabishe ntumbwire ikosa utabonye ngiye ati filme yawe irabishe ifise image mbi ifise sound mbi mwakinye nabi uyu mupapa wanyu ntazi gukina nangorane kuce menye ndamuhindura ariko yazi ikintu cyama cica abantu ni kubwira umuntu ko akina neza kandi azi ko akina nabi azi ko nanyina atiyemera rero iyo commentaire jewe amapare wanje yarankoze ku mutima yarangyoheye navuze ati namushimire uwo muntu ati merci beaucoup menga nihunja TV sinibuka ambabare ko ndamuvuze ko nawe nyene yaramvuze umva yamvuze neza ariko ndashaka nejo bundi nyabona kanenge kabi azomvuge hama commentaire nizo kijije uko ari uvuga ati estima kina nawe ucusanga commentaire ati wa muhimbi wone ubawe uramuzi wowe ucura ba majorité y'abantu baba yivuze rero ko amapare wanje kwera ivyo ndabishimira Imana nimba bayibona neza nabishimira n'abari nyuma yanje nabishimiye n'ababimfashamo nka Libert Nsoro niwe director wanje je nkaba ndi icegera ciwe assistant director nkashimira n'abandi bantu nyene banyigishije kuva imyaka kuko nabujya nabafamba ba Dani ba Jojo bande bose ndabashimira kuko nabo nyene iyo ataba inguvu zabo nkiri muto agenda baranzura nutumire nk'abandi ati nutagataratorimwe na ruzasheshe ko usigaye ugere hariya abari nyuma ngo bibagire ya ndabibuka n'abakunda gusa niko nyine nabo nyine bataronka umwanya ngo baboneke ngo twicaramo ngo tuvugane yawa duhura rimwe so turavugana nuzo ndabashimira nanye ukabyumva niyo mpamvu rero ndabashimira mwese n'abajournaliste ndabashimira kuko namwebwe
murafisemo uruhara kugira ngo ngere ahantu ego nivyo. Okay, Boy, merci beaucoup. Ariko tugwe nk'abakunzi ba Ghost TV tugomba tuguhe ubutumwa uza kutuhera uwo bitwa Ribat. Mutubwire yuko vuba cyane abakunzi ba Ghost TV twifuza kumubona hano mu bwami bwa Ghost TV yatwitavye kugira ngo nawe kumbe dushobore kuganira muri bimwe mu bijanye na filme ziwiwe. Ubwo butumwa uze kubumuha ndetse nizere ko vuba cyane bizoja mu ngiro. Ntangorare gusa mumaya amahera transfer cyane ndamubwira. Okay. Warugira ubwoba. Nzoyimubwira gusa ubu ari mu kazi kenshi kweri. Ari mu kazi kenshi niyo mpamvu n'abamushikira banza kubabwira ati banza muvugane n'ujya cyankwe mumubwira icyo mwifuza ari ikintu gikomeye nico cyanamushira ati ikintu kirakomeye atari ikintu gikomeye naho ndamubwira ati mwishura ku nkaca ndamwishura ariko ari iby'ibiganiro reka turindire kuko ubu two turakora mu filme menshi muzobabona misiri imbere niyaro nk'umwanya nzo ndababwira kwero aho koraje umukundo ngavyari byanse ariko ndabibemereye hari umunsi tuzobahamagara kandi muzoronka ikiganiro mwisanzura ariko kuno mwanya turi mu bikorwa byinshi. Okay, merci beaucoup Boy, tugushimire cyane. Merci beaucoup namwe Imana ibamezagirire kandi ndaryoye cyane gose hama n'umwana gusaba ikigongwe aho nabakoshereje aho nobana n'abasitaje nukuri jeje monama nanga ku muntu kumbiye ngo estime aragara n'umuntu ndamanye nimero yanje ngasanganya ndiya ku karunguraga cyarumva mengano cyane ndamubroka yeshaka ko turi simple hama aho ndagukoshereje ngeti estime wambabaje abo wakosora ngaca ndakosora. Merci beaucoup Boy, natwe tugushimiye cyane vraiment dusanze uri umuntu w'umutima kandi umuntu yifuza ko impano zo mu Burundi hari aho zoshika. Tugushimire cyane vraiment vyimva mutima nizere ko nundi munsi twagukenera uzotwitaba kandi ntangorane kweri asha ndahari ndose umwanya nzobabwira ati mwenda ufise imuzi. Okay, murakoze cyane nongera nshimira abakunzi ba Ghost TV mwebwe mwadukurikiranye kuva tugitangura ikiyago gushika tukirangize ndabashimire cyane ndayibutsa gukora subscribe share na commentaire kugira ngo dushoshikare kubaha ibintu bisa neza reka ndabashimire cyane ubugira kandi nizere ko tuzosubira ubutaha mwarahezagiwe cyane. Ciao. Merci beaucoup.